Cerekeye abakinyi umugwi wa Vitaro umaze kugura abakinyi 15 baguzwe na komite ya Horari nayo yabandanije, bakaba bashizeho Gustave Niyonkuru nk'umumenyereza mukuru wa Vitaro FC muri kino kiringo ca saison 2025-2026. Uno munsi igenekerezo rya 22 mu Kakaro twaramutse dukorana nk'abanywanyi n'abakunzi ba Vitaro mu nama ya bose. Inama yari ifite intumbero yo gushiraho indongozi nshasha kuko izari zihasanzwe zarangije ikiringo. Abasanzwe bari muri komite ya Vitaro bari bamaze imyaka 2 barongoye iyi equipe, bakaba bari basabye ko bosubirizwa nyuma yo gutwara ibikombe bibiri, igikombe ca Nkurunziza Cup n'igikombe ca Championnat Primus League imyaka 2 iheze. Ariko inama ya bose ikaba yabibankiye ibabwira yuko ahubwo bobandanya mu kiringo c'imyaka 4 nk'uko amategeko twasanze avyo bivuga ico bita Reglement d'ordre intérieur muri Vitaro, yuko urongoye umugwi na komite yiwe batwara imyaka 4. Habaye n'iciyumviro muri no komite yuko iyo myaka 4 yogabanywa ikaja kuri 2. Jamari Sefu yatowe kurongora umugwi wa Vitaro par acclamation 100% hamwe na komite yiwe irimo Engineer Selemani Hamisi asanzwe ari cegera, Papi Omar Manirambona asanzwe ari umunyabigega, Yusuf asanzwe ari umuhanuzi mukuru, Arsene Bucuti asanzwe ari umuvugizi w'umugwi wa Vitaro. Mu byo twashoboye kuganira kuvyerekeye uburyo bwakoreshejwe muri uno mwaka w'inkino muri Vitaro, hakoreshejwe $650 n'ibihumbi 460 nivyo umugwi wa Vitaro wakoresheje muri uno mwaka w'inkino. Muri aya mafaranga akaba arimo ibihumbi 50 by'amadolari bakuye muri za nkino za Champions League kubera ko Burundi bwari bwaserukiwe na Vitaro kubera rero yatwaye championnat dukina na Young Africans. Mu nama y'ino munsi rero twaba twaravye ico komite yakoze, abanywanyi ba Vitaro bakaba babonye yuko umugwi wa Vitaro wakoze neza, naco gituma bawusavye kongera gutwara ikindi kiringo. Komite rero yari isanzwe ihejeje manda, abakunzi ba Vitaro bayisavye kubandanya. Abakinyi ba kera mwabonye Mbuyi Jean Marie, Kishasa Christophe igeze mu ndongozi n'abandi bategetsi bakaba bamenyesheje yuko ahubwo Vitaro kwiye gushigikirwa. Abandi bakunzi bakaba bari basavye ko komite yo kwagurwa, naco gituma Vitaro yemeje ko mu minsi mike tugiye kongeramo ayandi mazina mashasha mu bari muri no Assemblée Générale kugira ishobore kwikomeza. Kucerekeye abakinyi umugwi wa Vitaro umaze kugura abakinyi 15 baguzwe na komite ya Horari nayo yabandanije, bakaba bashizeho Gustave Niyonkuru nk'umumenyereza mukuru wa Vitaro FC muri kino kiringo ca saison 2025-2026. Abakunzi b'umugwi wa Vitaro bakaba basabwe na President Jamari Sefu ko bogura kugira batwereke yuko twobandanya ni muri buri abakinyi batatu ku miliyoni 24 zisabwa kugira bagurwa. Abakunzi b'umugwi rero bakaba bavuye ngaha batorokanije amafaranga miliyoni 15 zo kugura abo bakinyi, bagabiriza n'abandi muri Vitaro yuko boterera kugira abo bakinyi batatu bashobore kugurwa, gutyo dukwize 18 n'abandi bagiye kwiyongerako. Imimenyerezo ya Vitaro ikazokinwa ikazotangura kuri Tempete tariki 15 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka turimo. Turabashimiye cyane.